Kijama se mizina ya Yesu Kristo umunezero udasanzwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Apotre Pierre Nizigiyimana. Tuganire ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya ifatanye no gukira. Ni gute umuntu ashobora kwakira gukira? Cyane igiki ni kintu kiri mu gukira. Haleluya. Kuko iyo tuko turamenya ikintu tezo kumenya nk'abana b'Imana burya ari igikorwa cyakoretse ku musaraba. Igikorwa cyakoretse ku musaraba burya Yesu ntiyareka arajokina, ntabwo yareka arakina. Burya hari impamvu yamujanye ku musaraba. Rero ukeneye kumenya ni izihe nyungu zifatanye n'ubwami bw'Imana. Mbega Yesu yaje ku musaraba igiki yakoze? Igiki yakoze ku buzima bwanje? Mbega reka akora icyo? Imana ihabwe icubahiro. Reka turabire gatoya hamwe ijambo ry'Imana tudatebeje ikindi cyanditswe na Petero igice cya kabiri ku murongo wa 24 haravuga ngo ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe abambwa ku giti kugira ngo dupfuye ku byaha tube kugororoka, inguma ziwe nizo zabakijije. Amen. Rero ijambo ry'Imana tuvuga ngo inguma za Kristo Yesu nizo zadukijije. Rero kugira ngo umenye neza ko ugukira hano mufatane n'igikorwa cyaheze ku musaraba. Ni igikorwa Imana yakoze yarangije ku musaraba mu mishishago ya Kristo Yesu no twakira ugukira. Bibiliya iratubwira neza nk'uko Mose yamanitse inzoka mu bugarama, niko n'umwana w'Imana azomanikwa kugira ngo umuravye wese agire akire. Cyari kigereranyo igihe Mose yamanika inzoka n'igihe ubwoko bw'Imana bwari bwakoze kizira imbere y'Imana. Imana kirapermeta yuko inzoka zibakomora. Mugabo Mose aragenda atakambira ubwoko bw'Imana. Imana ishinga ati okay Mose genda umanike inzoka mu bugaragwa, umuntu azoyihweza wese azoca agira iki? Azoca akira. Mugabo hari abantu bashishikaye kubandanya bapfa rubi kubera iki? Batariko barumvira ijambo ry'Imana rivuga ko ari kuraba gusuyiravye iyo nzoka yashagira iki? Yashakira yamanitswe mu bugaragwa. Rero nkuko Kristo yaramanitswe nitwa mu mishishago ya Yesu Kristo no twakiri gukira. Ikintu ukwiye kumenya ni igiki? Ingwara ubundi ni mpemu. Iyo mpemu kugira ngo ikugweho yirukanwa n'indi mpemu. No kumenya ibintu byose nkunda kuvuga ko ikintu cyose ibi by'urukurabona byamanje kubera mu bigezo bw'impemu, niho byamanje ko. Rero uburyo dushobora kwirukana ingwara biroroshye cyane n'ikintu cyane kuko ni igikorwa cyahetse. Tugwanira mu gikorwa cyahetse, dusengera mu gikorwa cyahetse. Urugezo rudasanzwe umenya niki? Umenya ko ingwara uko yitwa kose uko bayivuze kose ibifise izina. Bishizwe ko natwe twarahawe izina rirenganya amazina yose. Ni izina ibintu byose bivukama n'iryo zina rya Yesu. Irafukama munsi y'iryo zina rya Yesu Kristo. Ikintu cyo cyose importe ingwara uko bayivuze kose uko yitwa kose irafise izina. Natwe twarahawe izina rirenganya amazina yose. Iyo ngwara ishobora kuresista imbere y'ubushobozi y'izina rya Yesu. Irishobora kuresista uko boba barivuze kose. Iyo bari cancer, bari diabete, iyo bari sida, ishobora kuresista. Ibintu mu buryo bw'impemu birabisukuru bikora. Birubahana bikorera mu maha icyo bitwa ingezo. Ikintu cyose kiramenya ko kikiruta izina Yesu ni hejuru. Ingwara ko yitwa kose ntabwo ifise izina. Rero twarahawe izina ringana amazina yose. Rero cyo kumenya mu gukira cyangwa gukiza ingwara tuzo kumenya igikorwa cyaheze ku musaraba. Ikindi ukwiye kumenya ni ingwara n'impemu. Ikindi ukwiye kumenya turafise izina. Yesu yakunda ngo amajyano babwira ni mpemu n'ubuzima. Mw'iryo jambo ry'Imana hatekeyemo ubuzima. Ingwara n'impemu turafise impemu y'ijambo ry'Imana. Ikindi tukwiye kumenya ingwara uko yitwa kose uko bayivuze kose bifise izina. Natwe twahawe izina rirenganya amazina yose. Rero ibintu byose birafukama munsi y'iryo zina rya Yesu Kristo. Rero hagarara utegekere muri iryo zina rya Yesu Kristo. Ingwara uko yitwa kose iragenda ntishobora kuresista imbere y'ubwo bushobozi bw'izina rya Yesu Kristo. Yesu ari igikorwa ku musaraba yakoze yerekarashina mu mishishago yiwe niho twakira gukira ingwara. Petero avuga ngo twarakize twarakize mu mishishago ya Yesu Kristo. Haleluya. Ivyo bari kurumva amasentome uku nuko ijambo ry'Imana rivuga ko wakize mu mishishago ya Yesu Kristo. Hagira muri iryo jambo ry'Imana usengere muri iryo jambo ry'Imana utegekere muri iryo jambo ry'Imana urabona ubukira ku buzima bwawe. Imana ibahezagire cyane mu izina rya Kristo Yesu. Amen.